kwatura urukingo, dutera urukingo mu mibiri y'abarepantase. Abari hano bari he batere haleluya. Ingwara irashobora kuza, igitero kirashobora kuza, ingwara irashobora kuza, ikintu cyo cyose kirashobora kuza, ariko igihe cyose ufise urukingo, sinzi mikrofone yanje cyangwa ari kibazo kiri ngaho. Imana idufashe cyane gose, muriko muranyumva neza, haleluya. Igihe cyose ingwara ije, urukingo ruhari, ya ngwara ibasanze fe mu mubiri wawe, iraba neutralized n'ubushobozi bw'urukingo. Urukingo ni iki? N'ububasha n'ubushobozi bukogwa kuba kontre y'ingwara cyangwa se y'ico kintu uwo mugera uba wahabayeho. Urukingo rwa mbere rushobora gukiza, ari urukingo rukiza cyangwa se rukanakingira umuntu kugwara iyo ngwara. Imana nidufashe cyane gose. Urukingo rushobora kuza umuntu yagwaye ingwara rugasohora iyo ngwara mu mubiri, cyangwa urukingo rukaza umuntu ataragwara iyo ngwara, urukingo rukamukingira kugwara iyo ngwara. Urukingo twegereye tuvuga, twasomye ijambo ry'Imana ngo ijambo ry'Imana n'ukuri kandi ryaravugutiwe, rimaze kuvugutirwa rihinduka ubushobozi. Nuko guhera ico gihe Kristo Yesu ni igitandara kidukingira, n'uburinzi budukingira, n'ububasha budukingira. Iyo abarozi bariko batwiyumvirira inabi, hari ubushobozi budukingira. Iyo ingwara zahagurutse, hari ubushobozi budukingira. Iyo abadayimoni bahagurutse, hari ubushobozi budukingira. Kandi nibudukingira gusa, buranadutabara bukadukuramwo umugera w'ingwara abarozi baba bateye. Igitero kiba cyavuye muri karande, icangiro kiba cyahagurutse kigahindura ikintu cyose kiba cinje mu mubiri wawe. Imana yo mwijuru ikubohore, ikurungikira ubutabazi igihe hose uyu munsi nk'izina rya Yesu. Mikrofone yanje ntirikira neza. Haleluya, haleluya. Yesu adufashe cyane gose, Imana idutabare. Yesu nadufashe cyane, bwira mwiza turakenera urukingo. Yesu nadufashe cyane, kandi urukingo turiko turavuga n'ubushobozi bw'Imana, n'imbaraga z'Imana, n'ububasha bw'Imana. Narababwiye abo twari turi kumwe ku munsi wa kane, ndababwira ngo mbere ku munsi wa gatanu urashobora kutubona dufise umubiri muto muto, ukabona twonze, ukaturabira mu ishusho y'amaso yawe, ukaturabira mu vyiyumviro vyawe, ukatwitiranya uko ushaka. Ariko nagira ndakubwire, uko tubona no kutwiyumvira turatandukanye kure cyane, bivanye n'ikijuru ryatugize, bivanye n'ico duserukira hano mw'isi, kubera turi intumwa mu gishingo c'Imana, kubera twuzuye imbaraga. Narababwiye yuko iyo twiyumviriye, abamarayika mw'ijuru bakora amakomite y'inama. Iyo umutima wacu wabaye mw'ijuru barahungabana, bakavuga ngo umutima w'umukozi w'Imana uhungabanijwe n'iki, kugira ngo bashobore gukemura ico kibazo. Iyo turize, ijuru rirahungabana. Iyo dufukamye, intebe y'Imana iranyeganga. Iyo dutegetse ingwara zirahunga. Iyo tuvuze, abarozi barahindikirana. Iyo tugeze muri presence runaka, abadayimoni batangura guhunga. Yesu abo yari kumwe nabo bamufata nk'ibisanzwe, kubera birigana ku mugoroba no mu gitondo batigita bashonje, batangura kumumenyera, bamufata uko bashaka. Ariko uwo mugabo yari afise iyindi autorite yo ku rwego rwo hejuru. Ageze ku musazi w'igadara, amaze kumushikira, arambwira ngo turakuzuriwe mw'isi y'imhemo, nawe utotumenya wewe kizima batuzi. They know. Naba abana b'Imana batotumenya, naho abana b'Imana, abana b'abantu batotwemera, naho abana b'abantu batotumenya, kizima tuzi n'isi y'imhemo. Kandi iyo tuyigezemwo bakatwubaha, bagaca bugufi, bakavuga ngo hari uwundi muntu afise indi autorite ageze muri kino kibanza, ivyo vyonyene birahagije. Kuko nimba isi y'imhemo ishobora kutumenya kandi
igashobora kuba inatuzi, kandi Imana akaba ari mpwemo, Yesu akaba ari mpwemo, mpwemu yera akaba ari mpwemo, kandi abantu akaba ari biremwa. Impwemu zibasha gutegeka ivyaremwe vyose bikisanga vyakwemeye mu buryo kibutazi, kandi bakisanga bariko baragushigikira. Imana mwijuru ikuzuze mu bushobozi bwa mwizina rya Yesu. Hari imbaraga z'Imana ukeneye muri wewe, hari ubushobozi bw'Imana ukeneye muri wewe. There is a certain power you need in your life. Hari ubushobozi ufise ukeneye ko bwinjira mu mubiri wawe. Abantu benshi baratinya gusenga. Umviriza, isengesho ritegerezwa kugukuramo ingufu runaka. Nimba gusenga kwawe kutaragera ku rugero rwo kwisakrisha, wumve ko hari ibintu wahebye. Hari abantu baza gusenga iyo badafise programme. Mu gihe wagize ka anniversaire uwo munsi ntuja gusenga, mu gihe wagize ka mariage uwo munsi ntuza gusenga, mu gihe wagize sindiko ndababuza kwitaba imanza, ariko urubanza ruza ku munsi w'Imana, munsi wo gusenga n'umunsi wo gukorana. We uri umwana w'Imana, nta muntu umwe mbujije gukora imanza. Ndiko ndivugira ndababwira agaciro ko gusenga. Yesu nadufashe cyane gose, Yesu nadutabare. Haleluya. Ndababwira n'inkomezi z'amasengesho. Ugasanga umuntu yakubwiye ngo uzoze kumfasha ka anniversaire, na undi muntu ufise uzoze kumfasha. Aka anniversaire ni Imana yaremye isi n'ijuru, Imana itumubaho, Imana itumuhema, Imana yagukijije ingwara, Imana ikugaburira, Imana yakuzuye, Imana yaguhaye gakiza, Imana ikweza. Urataye, urahebye kuja gusenga, ugiye gufasha umugenzi wa ka anniversaire. Ndafise RVDD, uze kuza wambaye imputano, uze kumfasha guserva, ukacusiba kuza gusenga. Imana dufashe cyane. N'urubanza sugwi wawe, ariko ukacuhagarika n'ibintu byose. N'umugenzi wanje yombona nabi, yovuga ngo namwirengagije, yovuga ngo namutaye. Imana nayiza kuvuga gute? Imana n'umugenzi wawe cyangwa n'umwami wawe. Nukuvuga ushimye guhereza umwanya umugenzi, umucunguzi wawe, umwami wawe, uramwirengagije. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Iyo siyo nyigisho yanje y'uyu munsi, ariko ndiko ndababwira ko prayer, isengesho ritegerezwa kugukuramo inkomezi runaka, ritegerezwa kugukuramo imbaraga runaka. Yesu Kristo yarasenze bivanye n'uburemere bw'ikibazo yabona imbere yiwe, gushikaho icuya cifatanya kiraba concentre, gikorotse hasi kigakoroka nk'amama y'amaraso. Ntago yahindutse amaraso, icuya ciwe cakoroka gikoroka nk'amama y'amaraso kubera amasengesho menshi cyane. Iravuga ngo burya bubabare nari ryageragezwa, ndakeneye izindi mbaraga z'amasengesho, ndakeneye izindi nkomezi z'amasengesho, ndakeneye resistance. Ni gute witeze kuresista ubushobozi bw'umwijima udasenga? Ni gute witeguye kuresista ubushobozi bw'abarozi udasenga? Ni gute witeguye kugwanya abadayimoni mu gihe bakubwiye tuje gusenga? Uca umviriza biravuga ngo uko ibihe birushiriza kuba bibi, murushirize gukorana kwera. Mwene data yashinze intahe yuko yagomba guheba gusenga. Sometimes ndiyumvira rimwe na rimwe nkavuga ni mbega iyo umuntu aretse gusenga abagiye kwande, uba wihaye Satani. Birivuga ngo umuntu wese adasenga yamana ibyaha byiwe. Yesu nadufashe cyane gose. Imana siyo yaguteje ikibazo, Imana siyo yaguteje ingwara, Imana siyo yakwimye umugabo, Imana siyo yakwimye umugore, Imana sinyenuzu ngo niwe yagututse, Imana siyo yakwimye ibyo kurya hanyuma ukacuyitera kagere, kandi ariyo wari kuruhukirako, kandi ariyo wari kubera kw'igisubizo, kandi ariyo wari kugutabara, kandi ariyo wari kubinyisha, ariko ukacuyirengagiza ukayireka. Igihe uretse gusenga ubufasha iyihe ngingo? So where is the solution? Yesu natufashe cyane. Wagerageje vyanse, inginga bari yihe? Bibiliya ivuga ngo ibyago nivyabaza ko ntimugire ngo ninje nabirekuye, ingorane nizaza ntimugire ngo ninje nazirekuye. Igihe ikibazo kije ntugire ko ari Imana yakirekuye.
birasaba yuko ubonye igitero fata umwanya wo gusenga. Igihe uri kurasenga, igihe waje mu ikoraniro tukatura uburizi n'abamarika ba repentance kubakwiragiza ku buzima bw'abantu, urukingo ruba ruko ruraza, antidote biri kiraza, urukingo rwica imigera y'indwara, rwica imigera y'abadayimoni, rwica imigera y'icyaha. Icyaha n'umugera mubi, it is a just virus kandi kwiragira mu rugero rukomeye cyane gose. Icyaha ni virus ikwiragira mu gihe mu kanya gatoya kandi buryo bukomeye cyane gose. Uyu munsi abantu barabona ku marezo sosiyo, akaraba ikintu umuntu yakoze hariya nawe akaca agenda akagikora, akabona abantu ukuntu bariko barakora ibyaha nawe akaca agenda akabyigana. Yesu nadufashe cyane gose, Yesu nadutabare, Yesu nadufashe cyane. Urakwiye kubohoka, Imana igukore ku maso, kugurura amaso mu izina rya Yesu. Yesu nadufashe cyane. Haleluya, haleluya. Urakeneye urukingo rw'ubushobozi. Reka hari ikintu kimwe kizagikunda kuntangaza. Hari abantu benshi cyane baboshwe n'ubushobozi bw'umwijima kandi kubihagarika byaranze. Batanguye gusambana, kubihagarika byaranze. Uwo n'umugera w'icyaha winjiye mu buzima bwawe. Ukeneye urukingo ruza gusohora uyo mugera mu buzima bwawe. Hari abantu batanguye kunywa inzoga kandi babyigishijwe n'abandi, kubihagarika byaranze. Hari abantu batanguye kwisambanya babyigishijwe n'abagenzi cyangwa babiravye ku social media no ku manuzi atandukanye, hanyuma kubihagarika biranga. Uwo n'umugera ukeneye umuti n'urukingo rwo mu buryo bw'impemu. Warabigerageje kenshi kubihagarika ariko byaranze. Hariyo n'abantu bakunda kwishigikira rimwe na rimwe, ugasanga umuntu araraba amavideo y'urukozasoni, amavideo pornography, akayaraba kubihagarika bikanga, akayahoramo kubihagarika bikanga, akifatira ingingo akavuga ngo sinzosubira. Akavuga ngo sinzosubira, I will not do it again. Mana ndarahi sinzosubira. Abo twari kumwe kuwa kane nababwiye ukuntu umuntu ashobora kugenda gusambana, ahejeje gusambana akaca agenda mu cyumba, yo Yesu mbabarira, nukuri sinzosubira. Ndarahi inyuma y'iminsi agaca yongera bakamutelefona, uri hehe ngwino, agaca yongera ahejeje kandi, ya Mana nasubiri mbabarira. Uyo n'umugera w'abadayimoni winjiye mu buzima bwawe. Ni virus y'icyaha ku buryo byakunaniye guheba, ikeneye gusohoka mu buzima bwawe. Reka ndababwira ikintu gito kimwe mutazi kuri kino kintu cy'abano bantu bakina amavideo y'urukozasoni. Abagabo n'abagore bamwe na bamwe n'abandi nabo barakunda kuyaraba, bakavuga ngo je ndi marié, ngo nta kibazo, ngo nta ngorane, ngo ntaco bitwaye, kumbure bisunze impamvu zabo zitandukanye. Ariko muri mwebwe ninde muntu muzima n'ahatoba muri mwebwe kwisi, ninde muntu yoba afise ubwenge n'ivyiyumviro bikora neza, biri ku gihe, biri ku rutonde, yoza kurangura amabanga yabo batse bakaca bamuzanira kamera bakamukamera, afise ubwenge bukora neza? Ninde? Munyishure ndiko ndabaza. Reka renda babarira, bijya bintu byanse kuheba kuraba. Hari mwemu mbi z'abadayimoni ziba zibyishe inyuma. Bariya benshi baba baritroze. Hari umudamu umwe w'umukozi w'Imana, ubu n'umupasiteri afite urushengero muri Amerika, yahoze akina aya mafilme, yashinze intahe ukuntu bidroga akamara nk'indwi zibiri ubwenge atazi yo buri, atiyumvira ikintu na kimwe kizima, ijoro n'umurango ari ibyo vyonyene yamamwo.
Imana iza kumutabara afise agahinda yateguye kwiyahura ageze ku rugero rubi cyane gose. Wewe rero igihe cyose uri kurabiraba hajya haba hariho idayimoni yinjiye muri wewe, kubera abadayimoni they are spirits ziba zigomba kwenjoyinga cyangwa kunezererwa biriya bikorwa, kubera ata mubiri zigira zinjira mu mubiri w'umuntu kugira ngo zimukoreshe zimukontrole mu gukora ivyo bikorwa. Wewe uri kuraraba wibaza ngo ni wewe, ariko there is a spirit in you. Hari mwemu buri kuragaburira kandi gumi vyibuha ikaba flourished mu mubiri wawe. Imana idufashe cyane gose. Ni gute rero umuntu muzima ushobora witwa kuri wakijijwe cyane naho icyo wowe uri cyose wumva ko wogenda kwigira cyangwa se kuraba ibintu by'abantu bakora ibintu batafise ubwenge mwako kanya, banyoye ibiyobyabwenge, basaze, ubwenge bwabo butari ko burakora neza, butari ku gihe kubera ibiyobyabwenge banyweye. Nawe uri muzima urakwije ubwenge bwose ukacuronka ingufu zo kugenda kuraba biriya bintu. Ntago ari ikintu gisanzwe, hari mwemu muri wewe ibiri kiragomba guprofita, kandi igihe cyose uyihereje ibiri kiragusaba uba uri kurayitunga kandi uri kurayigaburira, kandi igenda ibyara uko bwije nuko bukeye. Hari umugera winjiye mu buzima bwawe mwemu y'abadayimoni, dutegerezwa gutera urukingo muri wewe kugira ngo iyo mwemu misohoke muri wewe mu izina rya Yesu. Abizera barihe batere haleluya. Uragerageza gukontrola ishavu rikanka guhera. Nimba ukontrola ishavu rikanka guhera, uwo numugera w'ishavu ufise umuzi muri kahise mu miryango iwanyu. Yesu natufashe cyane. Umugore n'umugabo you put there watching pornography. No. That is a curse. Numuvumo. Never do it that. Numuvumo muri ko murakwiragiza imwemu mbi mu buzima bwanyu. Mani dufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Yesu natufashe cyane. Turi muri generation iri kirakoregwa ko n'abadayimoni ku rugero rukomeye cyane gose. Abo twari ko turigishe ejo kuri Zoom nababwiye ko muri buno buzima ni generation turimo, ubuzima bw'abantu benshi bufatigwa ingingo mu isi y'imwemu. Demons, they decide the lives that people should live. Abadayimoni bafata ama decision n'ingingo abantu babamwo n'ibintu abantu bagenderamo. Nawe ukisanga mu bintu ukibaza ngo ni migambi yawe, kandi ukabona biranse kubiheba, ukabona biranse kubirekura, ariko ari ubushobozi bwo mwijima bwakuremereye bwagufashe budashaka yuko bushobora kukurekura. Imana yo mwijuru irekura urukingo mu maraso yawe, irekura urukingo mu mubiri wawe. Ibyaha byakunaniye guheba, kamere yakunaniye kuvako, igitero chance guhera, Imana igishire ku iherezo mu izina rya Yesu Kristo. Ongera utere haleluya. Yindi haleluya. Sengero y'Imana dutegerezwa kubabwira ukuri. Bibiliya ivuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Yesu yaduhamagaye kugira ngo tubohore abantu. Yesu yadushizeho muri generation kugira ngo tukure abantu mu minyororo ya Satani, kugira ngo baze kuri Kristo Yesu. Ntago dushobora kugira amahoro tubona abantu b'Imana Satani agenda bigarurira kandi mu buryo buri strategique. Natwe dutegerezwa gusenga tukarara dufukamye, Imana ikaduha amayereko n'amarevelation yo kunetraliza no guhagarika inama z'abadayimoni, inama z'abarozi, inama z'abapfumu, inama zo mw'isi y'umwijima. Tela haleluya. Nico gituma je ntakunda kuza hano kuri podium ngo ndabatera inkuru, mufata umwanya wo kubatera inkuru n'amablaga. I don't have time for that. Nta muntu akeneye ivyo. Ushaka gutwengura genda ukarondera ibindi bigutwenza. Ugeze muri kino kibanza hano tuba tuje kubasengera no kubabohoza no kubateza iyindi ntambwe mu buryo bw'imwemo. Amaso yanyu yuguruke, ivyumviro vyanyu vyuguruke, agakiza kanyu kaduge, mutere iyindi ntambwe, mugere ku rundi rugezo, kandi mutegerezwa kugerayo ngizina. Mani dufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Urakeneye urukingo rwinjira mu mubiri wawe. Urakeneye urukingo rwinjira mu mubiri wawe. Ubushakashatsi buvuga yuko uyu munsi nimba hari ikiyovyabwenge gihari
kiriko kirica abantu benshi cyane gose. Ni kino kintu ndababwiye, like this pornographic films, aya ma filme rukozasoni y'ubusambanyi araboha abantu ku rugero rukomeye. Imana idufashe cyane gose. Ubwo n'ubushakashatsi mugabo ibaze rero mu buryo bw'imhemu birica ubuzima bw'abantu benshi cyane, benshi cyane. Reka ndabarire, bamwe na bamwe barenjoyinga. Urabona hariho ubwoko bw'imhemu bizo mu mazi ushobora kwandura biciye kurabana n'umuntu mu maso byonyine. Just ukaraba umuntu zikaca zikwandukira. Ushobora kuva ngaho uvoshwe n'imhemu bizo mu mazi ukagera muri ville wanduje abantu barenga 50 canke 40. Just you spread them. Izo mwari mubizi. Nico gituma ndababwira ko mufise mukene rukingo rudasanzwe. Ushobora kuvyuka rimwe ukisanga hari ibindi bintu biriko birakorera mu mubiri wawe utarumenyereye. Ukumva hari ikindi kirere kiri hejuru ya utarumenyereye. Ukayobegwa ahantu wagikuye, ukayobegwa n'ibintu biriko biravako, ukayobegwa n'ibintu vyagufashe. Hari ahantu wanduye mu buryo runaka. There is an infection that has infected you. Hari ikintu wanduye kandi mu buryo udatahura. Urakeneye urukingo n'ubushobozi bw'Imana kugira ngo bishobore kwinjira mu buzima bwawe. Kandi Imana yambwiye ngo muri iyi ndwi yose tugiye kuyimara dusenga tukingira abantu kandi bumva. Nimba hari ikintu cyamaze kwinjira mu mubiri wawe, turagutera urukingo gisohoke, hanyuma n'ibindi byari byategekanyije kuza bihagarikwe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ijambo ry'Imana ni ukuri kandi riracyaye kandi rirakomeye. Yesu Kristo niwe gihome kidukingira, kandi nimba Kristo Yesu ariwe gihome kidukingira bisigura ko ariwe rukingo rwacu. Ubwo rukingo rero ariko Yesu Kristo niko tugiye kugutera, ubishaka utabishaka, ingwara ivyemera itavyemera, abarozi bavyemera batavyemera, by fire by force yitegerezwa kuvayo n'izina. Ntabwo tuzobikora mu kwinginga. Tuzumva naho wowe ufise ukwizera gukeya, ntugire ikibazo, turizeye bikwiye, tuzogufasha kandi Imana izokuramwo ibintu vyari bikunanije mu izina rya Yesu. Fise inyigisho zikomeye n'amajambo akomeye cyane kuri kino kintu c'urukingo, ariko kubera umwanya kandi dufise igikorwa kiri imbere mu minota 20 mu isaha iri imbere, ntago nshobora kubivuga byose. Ndagomba sengera abantu. I want to pray for people. Ariko ndagomba ndakubwira